Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe ubutegetsi butagomba ko mumenya, yose turayatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Abarundi bamaze gutahura ko Perezida Evariste Ndayishimiye atariwe utwara by'ukuri igihugu c'u Burundi. Amakuru dufise kandi yizewe nuko hejuru ya Perezida Evariste Ndayishimiye hari abatwara igihugu ndetse abarundi batazi, akaba ari bo Perezida Evariste Ndayishimiye yama yidogera. Hakaba hari amakuru yahejeje kujya hanze yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari hariya nk'igikoresho mu by'ukuri atariwe ufata ingingo. Ibi byose bikaba byasembuwe n'ikintu gikomeye cyane ndetse giteye ubwoba cyabaye mu bari kugena mu bibanza, aho bitangaje kubona Perezida Evariste Ndayishimiye agena umwizigirwa ukomeye cyane wa Generali Arengiyome Bunyoni ngo abe ari urongora iperereza ry'u Burundi mu ntara, aho benshi bibajije impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yabikoze, ariko amakuru ahari kandi yizewe akaba yemeza ko ibintu byaba bigiye kujya ku murongo, ndetse ko Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere yaba agiye gupfungurwa ndetse agasubizwa iteka yahoranye, byose bikozwe n'ibihangange, aho nko mu ntara ya Butanyerera ujejwe iperereza muri iyo ntara ari umwizigirwa ukomeye cyane wa Generali Arengiyome Bunyoni. N'igihe Bunyoni yafatwa nawe yari agiye gufatwa ariko akingirwa n'ibihangange. Ibyo bihangange akaba aribyo byamugenye kugira ngo arongore iperereza mu ntara ya Butanyerera ndetse acunge bikomeye cyane aba muri iyo ntara bivugwa ko begereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru ahari akaba ari uko umwanya n'umwanya Generali Arengiyome Bunyoni ashobora gupfungurwa, ahubwo Ndayishimiye akaba ariwe ushobora kwinjizwa ibohero kubera ukuntu amaze iminsi akengera ibyo bihangange bitwara igihugu, naho abarundi benshi bazi ko ari Perezida Evariste Ndayishimiye utwara igihugu. By'ukuri si we utwara igihugu, ahubwo ingingo zifatirwa ahandi nawe akazishira mu ngiro. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wowe ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akari karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Maze iminsi nkora ubushakashatsi ku mukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi mu majambo avuga hamwe n'ibikorwa akora, aho byatuma nibaza ko mu Burundi hoba hariho ikintu twita deep state. Ni ukuvuga deep state ni leta iba ihari itazwi n'abanyagihugu, ariko akaba ariyo ifata umwanzuro w'ibigomba kuba mu gihugu. Aha naho Perezida aba ashaka ko ibintu kanaka bikorwa, kubera ibyo bindi bihangange bitemeje ibyo ashaka nta na kimwe gishobora guhinduka. Muri make deep state ni urunani rw'abantu bakomeye cyane ruri mu nzego za leta canke mu mashirahamwe akomeye, rukagira ijambo rikomeye mu gufata ingingo z'igihugu. Urugero, hano muri Amerika abantu bamwe bavuga ko hari abakozi bakomeye b'ubutasi CIA cyangwa FBI canke igisirikare bishobora gukora ibintu byihishije, bigafata ingingo zikomeye zidashikirijwe
abanyagihugu bose ndetse na perezida ubwe atabazi. No mu bihugu bimwe byo muri Afurika hari aho bavuga ko hari urunani rw'abantu bakomeye mu gisirikare, ubutasi, abacamanza canke abanyamafaranga bagoma bagira ijambo rikomeye, naho abasivile batowe boshaka guhindura ibintu ntago biba bikunda. Ngarutse rero kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, hari amategeko menshi atanga akerekana ingene hari abaguma bamwononera muri leta yiwe, ingene ubusuma bwimonogoje na zimwe mu ndongozi, ariko iyo ugiye kuraba biherera mu mwidoga gusa nta mpinduka. Aha rero niho umuntu ashobora kwibaza ko mu Burundi hariho iyindi leta deep state ifata imyanzuro mu gihugu. Ibiriko biraba muri no minsi biriko birerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri atari gutwara igihugu, ahubwo bikerekana ko igihugu gifise abagitwara ndetse bafise imbaraga zisumbye iza Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuko biratangaje kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yidogera abantu ko badakora neza, ariko bikarangira aribo agenye mu bibanza. Iki akaba ari ikimenyetso kitabesha ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho abarundi bamurenganya, abarumya bamubaza ibintu byinshi, ariko biraboneka neza ko atariwe ufata ingingo, ndetse biraboneka neza ko igihugu cyononwe n'abantu benshi cyane. Aho benshi bagarutse ku bimaze iminsi bikorwa, ni ukuri Ndayishimiye ari gutungura abantu ku buryo bukomeye cyane. Uyise ikivume muri 2024 yamugize buramatare wa Bujumbura 2025. Ibyo bintu ntibitangaje. Amajambo Perezida Ndayishimiye akoresha afise agaciro kangana gute? Mu mwaka uheze yavuze abayobozi b'amashirahamwe ya leta bahombesha igihugu, yavuga ko ari ibivume azojana kuri stade abanyagihugu bose bakabibona. Ishirahamwe yatomoye izina ico gihe byari Susumo, waritwara yari General Majoro Aloyizi Ndayikengurukiye. None niwe aherutse kugenda ngo atware intara nshasha ya Bujumbura. Ubwo no kuvuga Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare, Bubanza na Cibitoki. None ni koko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba afata ijambo mu bikorerwa mu gihugu? Mu by'ukuri amakuru tumaze gutohoza y'abamwegereye ndetse n'abari hafi y'ubutegetsi aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ahabwa ibyo ari bukore, yamara kubikora agatanga raporo ku bakuru. Ikindi kintu cyatangaje abatari bake ni ukubona umuntu wari ugiye gufatirwa rimwe na Bunyoni, binavugwa ko bari mu mugambi wo gutembagaza Ndayishimiye, uyu munsi yamugenye kurongora iperereza mu ntara shasha. Ibi ni ibintu bitangaje kandi byerekana ko Ndayishimiye nta ngufu afise. Amakuru twatohoje aravuga ko mu minsi iri imbere Bunyoni ashobora gupfungurwa kuko ibihangange ari byo bitwara igihugu byaramaze kubyemeza. None azapfungurwa Perezida Evariste Ndayishimiye yidegembye? Iki ni ikibazo abatari bake bibaza. Salvatore Horihoze niwe agiye kurongora iperereza mu ntara nshasha ya Butanyerera. Uyu ni umwizigirwa ndetse akaba n'umukozi wa hafi wa General Arengiyome Bunyoni, kuko no mu mugambi wo gutembagaza Neva uyu niwe wari urongoye ndetse yarari no ku mutwe wawo. Ariko igitangaje niwe uhawe kurongora iperereza mu ntara ya Butanyerera. Mwibanga ntangere haherutse kugenwa abatwara iperereza mu ntara nshasha uko ari 5. Turamaze kubona uwo Buhumuza umusirikare Liyotona Colonel Dionise Sabyimana, n'uwa Bujumbura umusirikare Colonel Denise Manirakiza. Muri iyi nkuru turababwira uwo ugiye kurongora iperereza mu ntara ya Butanyerera, ndetse bikaba bivuga ko agiye no gukorera Bunyoni mu kinyegero, dore ko asanzwe anamukorera. Salvatore Horihoze si umushasha mu buraruko bw'igihugu. Ku mugwa mukuru wa Ngozi aho agiye gukorera Salvatore Horihoze hariho ikibazo akwiye gushikira yishura. Yashize hehe Pascal Coyitungiye ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere 2022. Coyitungiye yari yaraye atahutse avuye mu Rwanda, yari yipfuza guhimbaza umwaka mushasha ari kumwe n'umuryango wiwe. Pascal yari amaze imyaka mike aba mu Rwanda, yari yahunze imbonerakure zamutegetse kuva muri UPD Zigamibanga akinjira muri CNDD FDD. Umunsi w'umunezero wahindutse uw'ibyago. Pascal Nicoyitungiye
yafashwe n'uwari umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Ngozi. Musafiri niyo nkuru aja kumusambishiriza kuri stade y'Ingozi, hanyuma haza imodoka voiture Toyota TI yera yakoreshwa n'iperereza, igenda ijanye Pascal Coyitungiye, co kimwe n'imbonerakure zariko ziramusambisha. Yabanje kujanwa ku cicaro c'iperereza Ingozi, aho yakubitiwe araborezwa igufa bidasanzwe. Kuva ubwo nta gakuru ka Pascal Coyitungiye. Umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi yari Salvatore Horihoze. Ingozi nyine hariho ikindi kibazo Salvatore Horihoze atigeze yishura. Mu gihe yatwara iperereza hari umunyeshuri yiga muri kaminuza ya Ngozi, Chanel Nkurunzimana, yanyurujwe ku mugoroba wo kuwa 29 ukwezi kwa gatandatu 2019. Ibimenyetso byose byerekana ko yanyurujwe n'iperereza. Salvatore Horihoze ntaco yigeze abivugako. Turetse mu ntara ya Ngozi, Salvatore Horihoze yarakwaye iperereza mu ntara nyinshi nka Bujumbura Rirare, Bujumbura Meri, Murambya n'ahandi. Aho yaciye hose Salvatore Horihoze azwi mu kunyuruza abantu bamwe bakaburwa irengero, mu gupfungira abantu ubusa mu busuma canke kwaka amafaranga imiryango y'abanyurujwe. Akarero gato twotanga ni byashikiye umuryango wa Pascal ndi mu rukundo, indongozi ya MCD yanyurujwe kuri Gare du Nord i Bujumbura iri kumwe na Charles Mutoni wabo batazira Majwa ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 12 na 15. Imiryango yagumye ibeshwa ko ababo bakiriko arakwa amafaranga menshi. Umuryango wa Pascal ndi mu rukundo be n'umugwizatunga w'umutanzania bakorana baratanze amafaranga arenga imiliyoni 10 z'amarundi. Amafaranga yatozwa na Salvatore Horihoze. Pascal ndi mu rukundo ntiyigeze asubira kugaruka. Kuri nombonesha kure twarabasangije amakuru y'umugwizatunga ava muri Cameroon, Albert Tani Mbida, yibwe n'abakozi b'iperereza imodoka ziwe, amafaranga n'ibindi kugeza aho bamufungisha mu nzira yo kumwirukanisha mu Burundi kugira bamutware ubutunzi bwiwe. Mu bakoze ibyo bintu harimwo Salvatore Horihoze. Albert Tani Mbinda yari yarashinze ubunywero n'uburiro bubiri bukomeye bita Bamblon Bar Restaurant, yakoresha abakozi bashika 45. Yari umukuru w'ishirahamwe ry'abanyakameroni mu Burundi. Ubu yarahunze Uburundi kubera ikibi yakorewe n'iperereza kuva muri 2015. Ingufu za Salvatore Horihoze ziva hehe? Salvatore Horihoze yahoze agwana muri CNDD-FDD, ava mu muryango wagize uruhara rukomeye mu rugamba rwa CNDD-FDD. Bamwe bavuga ko na nyina yagiye ku rugamba. Salvatore Horihoze afatwa ko ari mu begereye cane Generali Arengiyome Bunyoni, ndetse bikanavuga ko ubu ari waje guserukira. Igihe Bunyoni afatwa, Salvatore Horihoze nawe habuze gato ngo afatwe. Yagize Imana abava mu muryango wa bamwe mu CNDD-FDD bakomeye mu butegetsi nka Zeno Ndaruvukanye ari mu bagize inama nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Byagenze gute ngo umuntu yiketswe ko ashobora kuba yari kumwe na Bunyoni mu mugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye agirirwe icizere cyo kurongora iperereza mu ntara zitatu zahahora arizo Kirundo, Ngozi na Kayanza? Yoba yaragurishije bagenzi we canke ari mu gipimo atazi? Kubera iki bamuhaye gucunga abafungiwe Colonel Desire Uwamahoro? Kubera iki bamuzanye? Iki ni ikimenyetso kitabeshya ko Ndayishimiye atari we ugena abatwara igihugu canke se abamuserukira. Kumbure hari abandi bamuserukira bataba bazwi. Kumbure kazoza kazoduha inyishu kuri ibyo bibazo. Yoba azobandanya amabi yakoreye mu zindi ntara yakoreyemo? Nabyo kazoza kazobyishurako. Ico bikoze impinduka Perezida Ndayishimiye amaze iminsi avuga ntiboneka mu igenwa rya Salvatore Horihoze, kuko biraboneka neza ko noneho yaganjwe ku buryo buboneka cyane kandi ko yasumbijwe ingufu. Mu kandi kanya nandi makuru ahambaye cyane turiko turabategurira, aho tuza kugaruka ku mabi atagira izina ari gukorwa ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'umugambi uhari wo gutabara abarundi
Ndayishimiye abanje kwigizwa ku ruhande. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.